Ubuyobozi bw'ikigo ODECA kijejwe guteza imbere igiterwa c'ikawa mu Burundi buramenyesheje abarimyi b'ikawa bose bashoreye ikawa yabo ku matororero n'ibibanza vyegeranirizo bitandukanye muri iyi sizene y'umwaka w'ibihumbi 2026 ushira umwaka w'ibihumbi 2027 biciye mu buhinga bwa none plateforme numérique ko intonde bashoye ko ikawa yabo kugera uyu munsi wa kane igenekerezo rya 30 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026 ko intonde zabo zizoba ziri ku matonorero n'ibibanza vyegeranirizo bashoreye ko guhera ku munsi wa mbere igenekerezo rya kane Rusama umwaka w'ibihumbi 2026 gushika kw'igenekerezo ry'icumi Rusama umwaka w'ibihumbi 2026. Abarimyi bose bashoye ikawa bahamagariwe kuza kuri ayo matonorero n'ibibanza vyegeranirizo bashoreye ko umwimbu kugira barabe ko ibitigiri bashoye bihuye n'ibitigiri biri kuri izo ntonde. Ihemba rya mbere rikaba rizotangura igenekerezo rya 16 Rusama umwaka w'ibihumbi 2026. Amafaranga akazoshigwa ku makonte abarimyi batanze yugurujwe mu mabanke n'amamikrofinance atandukanye. Ihemba rya kabiri ariryo rya nyuma rikaba ritegekanijwe kuzotangura mu ntango y'ukwezi kwa Nyandagaro uyu mwaka nyene. Mu kurangiza dusabye dushimitse abakorera mu gisata c'ikawa bose ko bokubahiriza ibi biringo vy'ihemba nk'uko biri mu itegeko rigenga isizene y'umwaka w'ibihumbi 2026 ushira umwaka w'ibihumbi 2027 hamwe n'urupapuro rw'inzira rwamenyeshejwe mu manama atandukanye yagirishijwe n'ikigo ODECA. Tugiye kuzohemba abarimyi muri ihemba rya mbere bangana 1,670 n'amajana 284. Ikawa tugiye kuzohemba yegeranijwe gushika irigenekerezo ry'uyu munsi ingana n'amatoni 33,875 amafaranga nayo agiye kuzohembwa abarimyi muri uruhembo rwa mbere akaba angana n'imiliyaridi 89 n'imiliyoni 39 n'ibihumbi 717 n'amajana 200 y'amafaranga y'amarundi.